Iteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu mubana natwe makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri nombonesha kure yacu ari na yanyu Umuhuza TV. Uyu numwe tugiye kubageza kamakuru y'ibiriko biravugwa bigezwe ko ngamba gihugu c'u Burundi, aho ari amakuru tuza kugaruka ko yarabana n'igisata ca politike. Turaza kugaruka n'ubundi kuri uyu mushinga amateka akomeye cyane nga mu gihugu cy'u Burundi, honorable Agathon Rwasa arongoye umugambwe CNL nubwo bamwe kuri ubu batavyemera. Tugiye kugaruka kukungene iki kibazo afitanye n'inzego nkuru z'igihugu harimo n'umuyobozi mukuru w'igihugu Nyanicyo Vice Ndashimiye ari nawe yatumye Agathon Rwasa yakwa ayo mabanga kugutinya ko batazohiganwa mu matora yimirije y'umukuru w'igihugu zo mwaka wa 2027 ndetse kuri bakaba ari karafatirwa izindi ngingo zishobora kuzomugonga mu gihe cyose atekereje ivyo witoreza muri ico kibanza. Hari ivyatangajwe na Petero Nkurikiye, gusa nanone tugatatuza tukabahereza inkuru irambuye aho kuri ubu inzego zijejwe umutekano mu Burundi ziriko ziragabisha abantu biyita abayoboke ba Rwasa Agathon bagize iminsi baca mu mihana ngo gusinyisha impapuro bagatanga n'ubutumwa bacisha ku mbuga ngo zagihuri mu ntumbero yo guhungabanya umutekano. Ivyo vyashikirijwe na Petero Nkurikiye avugira ubushikiranganje mu vyo bujejwe harimo umutekano mu kiganiro yahaye abamenyesha amakuru. Nako kandi harandi makuru dojeje kuronka ko umushikiranganje w'intwaro hagati mu gihugu cy'iterambere rusange n'umutekano yo batanguye gutera ubwoba uyu mushinga amateka Agathon Rwasa. Ni mu gihe vyari maze kumenyekana ko Agathon Rwasa yaragiye guhagarikira amwe mu matora kimwe mu gihugu co kuri uyu mugabane wa Afrika ari naco Senegal. Pierre Nkurikiye akaba amenyesha ko abo bantu bita ngo nabayoboke b'umushinga amateka Agathon Rwasa baca mu mihana gusinyisha impapuro batanga ubutumwa babicishije ku mbuga ngurukana bumenyi nka audio kuri WhatsApp ngo baragomba gutera ubwo bindongo zimwe zo muri kino gihugu ngo hari gihe ngo bitira umugambwe CNL mu gihe umugambwe ngo usanzwe urongowe na Nestor Girikushaka yato n'ikoraniro kaminuza hisunzwe amategeko y'igihugu n'umugambwe. Bakavuga ko uzofatwa ngo ivyo zose azovyagirizwa ku gatwe kiwe. Ni naho kandi hari inkuru ndende tugiye kubagezako ati sivyo no munsi akantu kishari inzigo no gutegana imitego biramaze imisi itari mike hagati yacu nabo kuko turazinanye nk'abahoze mu muhari umwe. Aya ni amajambo y'isoko ryacu mu bihangange vy'umugambwe CNDD FDD igihe yeri abajijwe ivy'icuka k'ibicama cibonekeza ku banyamugambwe ba CNDD FDD ndetse n'aba bayoboka honorable Agathon Rwasa. Ubundi tugiye kubitangurira kera cyane, turaza gushika no kuri uno munsi niho muraza kuvyumviriza neza. Vyose ngo vyahereye mu muhari Paripe Hutu utarongerwa ko ishami rya gisirikare FNL akaba hari mu mpera y'umwaka w'1988. Umuhari wa mbere wari yemeje kugarukira agateka n'uburenganzira vy'abahutu bari barakumiriwe mu ntwaro z'umugambwe umwe upona. Avuga ko ingwara y'amacakubiri idahagarariye ku moko gusa no mu basangiye ubwoko irabayo bagakumirana bisunze intara amadini canke ivyiyumviro. Ngo nivyo vyabaye rero mu muhari Paripe Hutu. Amacakubiri y'intara yaratumye umuhari wicamwo amashami menshi biza kunyuka inyuma y'urupfu rwa Gahutu Remi mu mwaka w'1990 yishwe atewe isumu. Harimwo ngo nabari mu muhari Paripe Hutu babigezemwo uruhara bakoranye n'ubutegetsi bwa Petero Buyoya yaramaze imyaka 2 yatse ubutegetsi President Bagaza. Yatubwiye ko inyuma y'amasezerano y'ubumwe bw'abarundi yo mu mwaka w'1991 ubutegetsi bwa Buyoya bwaciye bubona ko akwiye gutegurwa amatora kugira bureke kubonwa mu makungu nk'ubutatowe n'abanyagihugu. Bamwe mu ndongo z'umuhari Paripe Hutu babonye ko ayo matora ari umutego wo gusambura uwo muhari ngo ntubandanye urugamba. Abandi babona ko bakwiye kuyajamwo kugira bateshe Buyoya n'umugambwe Oprona gusubira kwiganzira igihugu bakumiriye abahutu. Umugambwe Frodebu umaze gutsinda amatora wamengo n'intsinzi ku murwindongozi wavuye muri Paripe Hutu washigikiye ko abahutu boja mu matora, nayo iyicwa ry'umukuru w'igihugu Ndadaye n'abamufasha kurongora igihugu wamengo n'ugushika kw'ivyavuzwe n'abamurwiwe muri Paripe Hutu wanka ko abahutu baja mu matora ahubwo babandanya urugamba rwo kugwana hakoreshejwe umuheto. Ivya CNDD FDD noneho navyo turagira tuze kuvyinjiramwo neza. Intandaro yo kwicamwo imirwi kwa Paripe Hutu vyavuye ku macakubiri y'intara, nico gituma n'inyuma y'igandagurwa ry'inzego zava
mu mugambwe Frodebu abavuye muri Paripehutu bagashigikira Frodebu banse gusubira muri Paripehutu baranka kandi baguma muri Frodebu kuko naho habonetsemo guhemuka kwa bamwe mu ndongozi z'abahutu bakoranye n'abagandaguye inzego acaza iciyumviro cyo kubaka umuhare mushasha CNDD wahavuye wongera ko FDD ishami rya gisirikare. Ubu noneho twaja twatangura. Yatubwiye ko RWASA yashikiriye uburongozi bwa gisirikare chef d'état major bwa Paripehutu aribwo FNL mu mwaka w'1991 ngo RWASA yarakoze cyane mu myaka 2 gushika aramenyekana arizerwa n'indongozi za Paripehutu ko yorongora igisirikare inyuma yaho yari yashikiye ku rubuga rw'intambara nk'impunzi yari ahunze ubwicanyi bwa Ntega Marangara bwo mu mwaka w'1988. ngo hariho kandi indongo za Paripehutu RWASA tahuye nazo bivuye ku kuntu bari bamaze kwigabura. N'ubundi ngo muri CNDD ntivyoroshe naho haribonekeje amacakubiri y'intara bikabonekera ku vyaranga ibendera rya mbere ry'umuhari aho inkona yari ifashe ingano zibiri igiterwa kizwi mu ntara z'ubumanuko harya hari ibabi ry'umwumbati n'imbugita uwo munsi. Ayo macakubiri ngo benshi bagiye barayimukana bava muri Paripehutu bayajana muri Frodebu gushika muri CNDD FDD hakaba hagenda haribonekeza kandi kwigabura kwaba n'abariya. Ngo ariko nubwo hagiye haragira abigabura hari amatsinda yagiye yarasigarana abantu benshi cyane nka Paripehutu FRN uruhande rwa RWASA ndetse na CNDD FDD uruhande rwa Hussein Rajabu ndetse n'uruhande rwa Petero Nkurunziza. Isoko ryacu ryatubwiye ko kuba abashinze CNDD FDD nka Hussein Rajabu Manase Nzobonima n'abandi arabahoze muri Paripehutu hari abagumye muri Paripehutu babafashe nk'abahemutse kuva mu muhare wa Gahuturemi gushika n'ubu banka CNDD FDD kubwiyo mpamvu. Yatubwiye ko haba ku rubuga rw'intambara canke mu banywanyi bari mu makambi y'impunzi za Tanzania canke Kongo hama ukwinubana kw'abashigikiye imihari ibiri. Yaduhaye akarorero kamwe k'ivyabaye mu ikambi y'impunzi muri Tanzania. Yagize ati Nkurunziza yarigeze gutandukana n'umuryango wiwe umugore n'abana igihe ahunga ubwicanyi bwabaye muri kaminuza amaze kumenyana n'indongozi z'umari CNDD FDD yarazibwiye agahinda afise ko kuba aheruka kubona umuryango kera. Uburongozi bw'umuhari bwarabimufashijwemwo barategura intumwa zishikira Denise Bucumi zikoresha uruyeri rwinshi bamubwira ko Nkurunziza aremvye cyane ko yo kwigora gasimba kumuraba ntapfe batabonanye. Aho Denise aremera. Uko nyene uburongozi bw'umuhari bwari bwahishije Nkurunziza ico gikorwa nawe bamubwira ko hari umushitsi w'iteka aza kuva mu Burundi yitegure neza baze kubonana. Babonanye bose Nkurunziza na Denise baguye mu gahundwe. Denise kubera ibigumbagumba yaravugije akaruru muri ico kibanza hari akorana indongozi zikomakomeye z'umuhari CNDD FDD. Niho rero bivuga ko bamwe mu baparipehutu baca basimba guhamagara igipolisi ca Tanzania ngo kize gutabara aba CNDD FDD bashaka gufata ku nguvu umukenyezi. Igipolisi rero ngo nibwo caciye gita muri yompi abaraho ku bw'amahirwe Hussein Rajabu yararonse uko yakurumwe mu ndongo z'igihugu ca Tanzania yarazinanye nabona baragerageza ibishoboka gushika abaye bafashwe bose bararekurwa. Yavuze ko icuka kibi hagati yo mihare ahanini cakomezwa nabo bashasha bagiye barinjizwa muri yo mihari bakabwirwa kahise katariko bigatuma banka abo kurundi ruhande ata mpamvu nayo ngo mu ndongozi zikuru harageze aho ivyo birengera. Naho nyene uwo mutegetsi aratanga akarorero aho avuga ati inyuma y'amasezerano ya Arusha yo mu mwaka w'2000 yatewe ku mukono n'imigambwe yari ihurikiye mu mirwi G7 harimo abatutsi ndetse na G10 abahutu hamwe n'imwe mu mihari yarahisemwe guheba urugamba rw'umuheto hari vyinshi vyahindutse mu ntumbero z'urugamba. Bamwe mu ndongozi za CNDD FDD bari bafise inshuti mu bihugu nka Afrika y'Epfo, Angola, Tanzania n'ahandi bararonse imburiko amakunga ashobora gufatira ibihano imihari ibiri yari isigaye ku rugamba harimwo Paripehutu FNL ndetse na CNDD FDD ngo kuko bitumvikana ukuntu bamwe bagiranira amasezerano yo kubana mu mahoro abandi bakaguma mu ntambara.
Impanuro zatanzwe n'abari abahuza ico gihe zasaba ko iyo mihari nayo yoca ija hamwe ikagiranira amasezerano yo guhagarika intambara na leta mfata kibanza yari irongowe na Domitien Ndayizeye kugira ubwinshi bwabo FNL na FDD bubashoboze kuronka ibibanza vyinshi mu nzego z'umutekano n'iz'igihugu, bikabafasha kandi kwipanga neza mu matora yo mwaka w'2025. Abandanya ati izo mpanuro indongo za CNDD FDD zarazisangije iza Parpehutu FNL barumvikana ko baja gusaba abahuza agahinyanyurwa bimwe mu bitameze neza mu masezerano ya Arusha abandi bateye ko imikono. Ivyo vyabereye mu hoteli yitwa White Sand iri Dar es Salaam mu gihugu ca Tanzania. Munyuma intumwa za Parpehutu FNL zaritavye iyo neguro y'amasezerano yo guhagarika intambara zarasokoye akarenge. Amakuru yakwiragiye ico gihe yavuga ko indongo za Parpehutu zasanze CNDD FDD yarahawe amafaranga na Petero Buyoya garico gituma yemeye nayo gusinya, ariko ntivyari vyo. CNDD FDD yahavuye ibandanya ivyo bikorwa yonyene. Ayo masezerano aterwa ku mukono mu mwaka w'2023. CNDD FDD yahavuye itaha mu gihugu iraje mu matora yo mu mwaka w'2025 itako irayatsinda. Yabandanije ati munyuma indongo za Parpehutu FNL zahavuye zibona ko habaye kwenda mu ngingo bafashe mu mwaka w'2026. Urongozi bw'umugambwe CNDD FDD bwaratanguje imikebu kano n'indongo za Parpehutu FNL bose nk'abahoze mu muhari umwe Parpehutu. Guhuza vyari vyoroshe, ivyo bikorwa bica bihagarikwa nuko haciye haduka indyane mu mugambwe CNDD FDD mu mwaka w'2007. Ati mu mwaka w'2008 ivyo biganiro vyarasubiriye biranagurwa. Parpehutu FNL nayo irahava irataha mu gihugu, nayo iritegura kuja mu matora yo mu mwaka w'2010. Yatubwiye ko nubwo FNL yatashe hari abatavyifuza muri CNDD FDD kuko ivyo bari bapfunditse mu mwaka w'2006 bitagenze neza kuko bari babisezeranye. Uwo mutegetsi yaduhaye akarorero aho yavuze ati mu mpera za ruhesha umwaka w'2010 hateguwe umugambi wo kugandagura umukuru w'umugambwe FNL RWASA bikozwe n'abatashaka ko FNL itaha. Wahoze ari umukuru w'umugambwe CNDD FDD Hussein Rajabu akaba yarapfungiwe mu mpimbi ico gihe. Amaze kumenya ayo makuru yarasavye bamwe mu bihangange mu nzego z'umutekano ko batokwemera ko iryo bararigwa. Yivuga uti jewe ndi mu bafashije kugira agatorwa sosoka igihugu kuko abahawe itegeko ryo kumwica bari bamaze gushika kumuhana iwe. Yabandanije ati twarasavye RWASA ko ahamagara abayoboke biwe cane abo muri Bujumbura rurare bakaza kugandagaza imbere y'urugo rwe kugira bibe biratesha abakozi b'iperereza bateguye kumwica babura aho baca. Bukeye RWASA twamusavye kurondera umwe mu bahoze muri FNL yizeye neza bamere nk'abagiye gusenga ntagire ikindi kintu bitwaza kiretse Bibiliya. Mwako duca dutegura bamwe mu bahoze muri FDD bategura amayira aza gucamwe mu gisagara gushika ku modoka yahavuye mujana aho twari twateguye azorohukira mu kurindira ko asohoka igihugu. Ngo abateguye kumugandagura baciye basigara bacunza umukenyezi wa RWASA ahabwa abamucunga hagiye hose. Haciye hategurwa rero ukumutorokesha n'ubundi. RWASA ngo yasabwe kurondera abahoze ku rugamba yizeye neza baza bitwaje inderuzo. Umukenyezi wa RWASA asabwa ko yoja gupimisha imbanyi muri bimwe mu bitaro vyo mu gisagara ca Bujumbura. Yameze nk'uwinjira mu biro kwa Dr. abajejwe umutekano bamucunze baguma hanze niho bamwe bategurwa baca baryamika wa mukenyezi ku nderuzo bari bazanye baca barapfuka basohoka ibitaro ataco binona. Umukenyezi nawe abagiye uko. Eka ngo no mu kugaruka mu gihugu kwa RWASA mwaka w'2013 abahoze muri FDD barabiteguye neza gushika ku miduga yamureruye. Amakuru akavuga ko muri CNDD FDD hamyeho abantu badakunda ko ituze igaruka mu gihugu no muri FNL kwaruko. Abakamisha akajagare mu gihugu muri CNDD FDD bahavuye biyegereza bo muri FNL bahema umwuka umwe wo gutoba amahoro barakorana mu kuyogeza ibintu aribo bahavuye bitazira ngo ni abo cavunye. Inkuru zikavuga ko nubwo bishika ngo agatorwasa agatwarwa n'agashavu irya
irya yayazi nabo muri CNDD-FDD ntiritungane, haraho nawe ahora agarura agatima ngakagira ico afashije bamwe mu bamufasha, ngo haraho abarya akara kugira babogore ivyagira biseseke nk'uko vyoba vyarabaye mu mpera z'umwaka w'ibihumbi 2019. Ngo rero icizere cyo gukiza igihugu kiriho kuko abagabo bo kubikora bariho, ariko burya ahica abagabo niho hicaye n'imihirimbiri y'abatovyi. Ico cizere kibonekera mu mibonano rwasagiranye na bamwe mu ndungo zikomeye za CNDD-FDD, cyane cyane abashinzwe umugambi wavuye mu muhari aho bahuriye mu gihugu ca Tanzania. Bavuga ko igihugu ari impuzu nziza yaguye mu bifashi vyinshi, ko rero bisaba ubwitonzi bwinshi n'umwanya ukwiye wo kubitosora kugira yambarwe atagakacira. Ngibi rero ibivugwa ku kungene RWASA vyahereye kera n'ubundi ahigwa buhongo nabo muri CNDD-FDD kugira ngo baburabuze ibikorwa vyiwe ndetse anagandagurwe bibaye ngombwa. Kuri ubu rero ingingo yo kumwambura umugambwe we yarashitse gushika naho Petero NKURIKIYE yivugira ko hari bamwe mu bayoboke ba Honorable RWASA bagiye gufatwa. Nayo umushikiranganje w'intwaro hagati mu gihugu iterambere rusange n'umutekano we akaba akaba ariko aratera ubwoba uyu Honorable RWASA. Aya n'ayandi rero turakomeza tubitohoza neza nandi araza kubashikira. Ufite subscribe canke sabone ni utari wafite nako kugira ngo tuzucikanwe nadushikiriza usangiza n'amakuru bagenzawe kandi aho baherereye hose kugira ngo baje bashikirwa n'abiriko biravugwa bigezwe ku ngamba mu gihugu cy'u Burundi, hanze y'imbezo y'igihugu cy'u Burundi ndetse no makungu ya kure. Numuza TV, Imana bahizagira mu bikorwa byanyu vya misi yose muri ko murakora.